Intumwa idasanzwe y'Amerika muri Sudani Tom Perriello ejo kuwa kane yavuze ko nta bihagije abona bikorwa n'imitwe ihanganye ngo haboneke igisubizo cyo kurangiza intambara. Aha muri Sudani harimo na Darfur, kandi umunyabanga mukuru w'inama ishinzwe impunzi muri Norvege Jan Egeland yavuze ko ariho hantu hambere hibasiwe n'ikibazo gikomeye cy'ubutabazi muri iki gihe turimo. Muri Senegali amajwi y'agateganyo amaze kubarurwa arerekana ko ishyaka riri ku butegetsi ryatsindiye 3/4 by'intebe mu nteko ishinga amategeko. Ishyaka rya Perezida Faye ryegukanye amajwi 130 ku 165. Naho muri Kenya Perezida William Ruto ejo kuwa kane yahagaritse imishinga y'akayabo ya miliyoni z'amadolari yari gukorwa n'umuhinde Gotamo Adan yagura ikibuga cy'indege n'ibijyanye n'ingufu, nyuma y'uko Amerika ishinje umwe mu bantu bakize cyane ku isi ruswa n'uburiganya. Ishyaka wo muri komisiyo y'amatora yigenga muri Cote d'Ivoire yatangaje ko abaturage bagera hafi kuri miliyoni bamaze kwiyandikisha amatora y'umukuru w'igihugu mbere y'amatora yo mu kwezi kwa 10 umwaka utaha.